ndabyibuka Imana itubwira iri jambo yari tubwiye Bunagana yaraye yafashwe. Nibwo Imana yabitubwiye ku Igoma ni Bukavu hazafatwa bikurikirana. Imana iratubwira ngo ibyo bintu nibiba ngo tuzakora ibiterane ngo ahantu hatanu. Ahantu hambere tuzakora igiterane muri Kenya cyo gushima Imana. Kwimana ihaye twunamuraho inkota. Kwimana ihaye duha amahoro. Kira dusasira. Muvuge ngo amen. Kira dutegurira amahoro arambye. Turagikora muri Kenya, turagisoza neza. Twaje ku Kigoma. Iki pastor avuye gutangaza. Ni igiterane cyo gushima Imana no gusenga. Amen. Abasaza wenda abantu batoya ndibovyibuka. Naratangaye Imana aratubwiye ngo muri uku kwezi kwa gatatu ngo niko kwezi mu butazoba yujuje imyaka 40. Mu bibare neza imyaka 30 ngo apfuye. Ngo ariko yasize avuze ijambo atarapfa aravuga ngo azoyobora Congo ngo imyaka 30 atabaho. Kandi ngo Congo izobaho nabi. N'abayobozi bazayobora nabi. Kandi ngo abantu bazopfa bamene amaraso ku bwinshi. Imyaka 30 umuntu yarapfuye ahayayobora regime y'igihugu. Imana iratubwira muri uku kwezi kwa gatatu ngo nibwo tuzakandagira ku butaka bwa Congo tugiye guhumanura iriya mvugo. Tugiye kuvuguruza iriya mvugo. Bwana sifiwe. Aho ni mu giseke cy'ubuhanuzi. Kero kunatangiye gusenga. Hari abantu bamwe nabonye batashe kandi Imana yaravuze ngo tubakoreho ariko nuko turabakoraho mu kwizera. Bwana sifiwe. Kuvuga ngo uru rugendo rwo kuja muri Congo n'urugendo rwo kuja guhumanura imvugo mbi yavuzwe ku bakongomani. Iyi myaka yose tumaze tuhaye dupfa twicwa n'abandi n'ahandi na amacandwe mabi ya Mobutu Sese Seko. Tugiye kuwakandagira kugira ngo tubwire Imana ngo Mana safisha. Amaraso ya Yesu ni yeze. Imana itukureho umuvumo twinjire mu bihe by'amahoro. Bwana sifiwe. Tuzava Igoma tuje Bukavu ku itariki 20 kuri 21 22 tuzaba turi Bukavu. Naho nuwo murimo tugiye gukora. Dutegereze Imana natubwiye ngo tuzakora undi mukutano mu kwezi kwa 7 mu Minembwe. Kandi hazaba hari amahoro. Tuzoba tugenda neza. Duhumirije uzokena guca mu modoka azoca Ifizi ikananda azamuke arenge. Ukeneye indege ukeneye amaguru kugira ngo arebe igihugu ko cyakize. Muvuge ngo amen. Muzehe yigera kuza kudusura rimwe kera no mu Rwanda nari ntaraje muri Kenya nawe agituye muri Congo. Aravuga ngo ntiyo kumeza ngo kugendera mu modoka ngo ndiyo menye igihugu. Ngo bareke ngo agende n'amaguru ngo agende arebe igihugu niho yo kimenya. Ava Kicukiro aja gusenga Kanombe ku Gasaraba n'amaguru. Ava ku Gasaraba agaruka Kimirongo. Ngo bucara sura arataha asubira kandi Kicwe. N'amaguru hayagenda areba igihugu. Nukenera kuva hano n'amaguru ugaseruka Ibuvira ukazamuka Kirungwa cyangwa Gafinda ugaseruka mu Mitamba. Uzagenda nta wawo gukoma imbere. Amen. Nituva mu Minembwe mu kwezi kwa 7 tuzakora ici Masisi zone. Hariya tuzaje kwakora igiterane cyo gushimira Imana ko Imana yakuye abanyamasisi muri iriya nkambi. Congo yari yarabagurishije ibashira hariya nk'igishoro cyo kubagurisha. Nihe mwari mwabona umuntu ahunga igihugu akaba mwikambi mwihema mu gihugu cyabo? Nihe mwari mwabona igihugu gicumbikira impunzi bene gihugu bakaba impunzi wabo? Imana yaratubwiye ngo ubwo iriya nkambi isenyutse ngo abantu bagasubira ku matongo yabo ngo tuzoje Masisi zone ngo tubakora igiterane cyo gushima Imana. Dufatikanye na bene data bari hari duhimbaza Imana. Amen. Bwana sifiwe. Yesu abe mu mitima yanyu. Nako kajambo narimba haye. Yesu agire gute? Abe mu mitima yanyu. Amen. Niryo jambo. Yesu agire gute? Abe mu mutima.